ndabahaye ikaze muri iki kiganiro Bamaso ntihagire uwugutwara igitsibo cawe mushikirizwa nanje Abeli Mbonimpa. Shengero ry'Imana ndongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Ndanezerejwe cane no kubona Imana yongeye kutugirira neza kugira ngo twongere gusubira kuganira amajambo y'Imana muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020. Turi mu kwezi kwa mbere itariki 4. Imana ishimwe cane, turasubiye gutangura ibiganiro inyuma y'igihe kirekire c'imisi mikuru yariciyeho tudaronka akanya kuko benshi bari bafise uburyo kubera iminsi mikuru bari barimwo. Rero Imana yongeye kumpa amajambo yo kugira ngo twongere kuganira ku bijanye n'ubukristo, ku bijanye no kuba maso, ku bijanye no kugaba. Uno munsi Imana impaye ijambo ry'Imana rivuga ku bigirwamana. Ewe muntu wese ugisenga ibigirwamana, Imana yakuntumyeko. Wewe muntu ucubahiriza ibigirwamana, niwumve utega amatwi wumve ic'Imana ivuze ku biki gihe, kuko hari benshi bamaze guhurumbira ibigirwamana nk'ibimaka. Ayo majambo tuyasoma mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Ezekiyeli igihimba ca 20 duhereye ku murongo wa 27. Haravuga ngo, nuko rero umwana w'umuntu vuga ubwire ab'inzu ya Isirayeli utuku ni ku Mwami uhoraho agize ati, kindi basogokuruza bandogoseko mu buhemu bwabo, kuko maze kubashitsa mu gihugu ico narahiye manitse ukuboko ko nzobaha, uko babonye umusozi wose muremure n'igiti cyose gitotahaye baciye bahatangira ibimazi byabo, baba ariho bashikanira ishikanwa ryabo ryo kundatsa, niho batangiye ibizana imibabwe imota neza, bakahasukira amashikanwa yabo y'ibiturire. Shengero ry'Imana, nawe mu Kristo unyumva, ndagira ngo mbwira abantu bose bagisenga ibigirwamana, abantu bose bagishikana ibiturire, abantu bose bagitanga amashikanwa, ivyo bita amakado canke bagishira imbere amakado n'ibindi byose, n'abandi bose bagihimbaza imisi mikuru y'amavuko, mwese hamwe nimwumve iri jambo uhora havuze. Byose bifatiye kw'iri jambo. Iri jambo muzobiraba murabibona, murabizi hari abantu benshi bagisenga ibiti. Hano hari ijambo ry'Imana ryakoreshejwe rivuga ngo munsi y'igiti cyose gitotahaye. Murakunze kubibona, na cane cane abatabikora murabibona mu mafoto, abantu barungikiranira amafoto, na cane cane mu minsi mikuru ya Noheli. Imisi mikuru ya Noheli abantu barungikiranira amafoto, ama invitation, amakado, amaswe, ivyo kwipfurizanya ibihe vyiza by'iminsi mikuru, bakabarungikira igiti kizingujwe amakado arimwo amabwate apfunze. Abandi ugasanga igiti kiriko kirakaka cuziyeko inzahabu n'ibindi byose bitotaye bimeze neza. Ico giti rero hano muri iki gihugu no mu bindi bihugu byose byo kwisi barahimbaza ico giti. Kera rero ico giti catangwe guhimbazwa n'abanyakanani, hanyuma abisirayeli nabo ico giti gitotaye bakibonye bace bahapfukama bakahasenga. Igiti cyose cari muri Isirayeli baciye bakigira igirwamana. Mwene data, wewe ukibona igiti gitotaye, ibyo bita ibisape canke ibisape Noel, maze mugaca mutangura kubishinga mu masaro, abandi bakavyifotoreza ko amafoto nkaho umenga niho hantu heza h'agaciro hameze neza. No kuvuga iyo wifotoza kuri ico giti umenye yuko ico giti ari ca giti turiko turabwirwa. Iki giti rero wewe utarubizi kiri mu ni mystique, no kuvuga ngo nibanga ry'abasenga mu buryo bwa gipagani. Kera bahimbaza, twibuke yuko iki giti abanyakanani bari bacitiriye ca giti c'ubugingo, ca giti cabuzanijwe yuko uzokiryako wese azoca ahoraho ibihe byose. Inyuma yuko Adamu na Eva bariye ca giti kimenyekanisha iciza n'ikibi, harasigaye ikindi giti c'ubugingo. Ico giti rero nico cavuye gitangura gukwiragizwa mu mitima y'abantu, guhera ku mwami Nimurodi wa wundi yabaye cihabugabo ku isi. Niwe yaciye atangura kuvyara umwana bita Tamuzi avutse kuri wa mugore Semiramisi. Muri ico gihe rero ico giti
giti ngo nico cabaye igiti gitotaye, ico giti nico basenga, igiti gihoraho, igiti gitotaye. Iri jambo gutotara bishaka kuvuga ko ari igiti gifise uburumbuke, gifise ubugingo, gifise ubuzima. Nico gituma ari byo bita ibisape Noel. Ndagira ngo mbwire umuntu wese ugishira igiti muri saro, umuntu wese ugifotoreza kamafoto, ibyo biti, we muntu wese ukirungikira abantu bifuriza imigisha ukoresheje ico giti, Imana yambwiye ngo muri uku kwezi kwa mbere nyuma y'imisi mikuru irangiye, ku bantu bose bahimbaje Noheli mwese, kugira ngo mbabwire yuko ivyo ari bigirwamana kandi ko ivyo byashavuje Imana byarayirakaje, bituma yirukana Abisirayeli ibakura mu gihugu cabo, baza kujanwa ari nyagano, bamara ibihe byinshi batagira cepfo ca ruguru, baragizwe imbohe. Bene data rero ndagira ngo mbabwire yuko ayo majambo uno munsi mu madini ntiwoharonka ijambo ry'ukuri rivuga kuri ivyo, ariko mwene data n'igihe cawe cyo kugira ngo wongere kumva aya majambo yongeye kuza kugira ngo akubwire akuburire. Hari ayandi majambo atubwira ngo mwirinde guhimbaza Bikira Mariya canke kumusaba. Ewe muntu ukirungikira amakado canke ivyete byo kwipfurizaniza imigisha abandi ukoresheje ikarata ya Bikira Mariya, wumve neza yuko uri kurazimira kandi uri kurazimiza abandi bene so. Ico ni kizira c'ubuyobe bw'ubugesera. Bikira Mariya nawe yabaye umuntu nkuko nawe uri umuntu, yagiriwe ubuntu nkuko nawe uzogirirwa ubuntu kajanwa mu ijuru. Twese tuzojanwa mu ijuru nitwagirirwa ubuntu. Yesu azotujana mu ijuru kuko yatugiriye neza, ko yatugiriye ubuntu, ko yaducunguje amaraso yiwe. Mariya nawe yagiriwe ubuntu, ariko suko ari we woshira imbere kugira ngo umugire ikigirwamana. Basi kubw'ivyo ngo harabamushira ku makete barungikiranira bipfurizanya Noheli. Mwene data, ivyo nibigirwamana, ubwo n'ubundi buryo bwo gusenga ibigirwamana. Basi rero harabandi usanga babikora kandi bitwa Pentekote. Nuko none ikibazo kivuga ngo none Pentekote yaziye iki? Kubera iki Protestante yaje? Kubera iki Luteri yahakanye imigenzo y'i Roma? Kubera iki ibyo byose byabayeho? Kubera iki uno munsi abantu bariko barasubira muri Gatolika? Kubera iki abantu basubiye i Roma mu mitima yabo? Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo icatumye abantu benshi bo mu bihugu by'abakristo na cyane cyane bijya bihugu byo muri Afrika byarabaye mu bibazo kugira ngo abantu baze mu bihugu by'ino kuraba hano muri ibi bihugu by'Uburayi, muri Amerika, muri Canada, muri Australia n'ahandi muri Europe. Benshi ntimuzi icatumye muzi no mu byatumye muza kuraba hano no kugira ngo murabe ingene ibintu byononekaye. Bwa butumwa bwahora buza kera muri Afrika hamwe bwahora buturuka harazimye. None rero basingira ngo uko mwaje no mwarabibonye yuko abahimbaza Noheli nyanduruko yayo n'inkomoko yayo ituruka mu migenzo ya gipagani. Murabona ivyo bita Pere Noheli. Pere Noheli ni ukuvuga ngo Noheli irafise se wayo. Se wayo rero ni umugabo w'ubwanwa, yambara impuzu z'agahama, akambara inkofero imeze nk'ishesheti, akama ahagaze haruhande y'igiti gitotahaye citwa gisape Noheli. Ari bya biti kera hariya iwacu bahora bashinga ku munsi wa Noheli, bagaca ibitoke amashami y'ibigazi, amashami y'imisederi, bagashinga aho umusenyeri aza guca, umusenyeri yarenguka, bagahimbaza, bagatendereza, bakavuga, bakaririmba, bagashima. Iminsi mikuru ikaba nuko abantu bakagira iminsi mikuru bashinze ibiti, bafashe amashami, bagize icyo bita dekorasiyo. Byaba ari byo bita guhimbaza Noheli. Ariko ndagira ngo mbabwire mwega mwaje no mwarabibonye yuko ivyo vya Pere Noheli, ivyo vya Noheli yuko bifise ubiyoboye, uwo nawe bamwita Pere Noheli. Kandi uwo Pere Noheli nawe n'umuntu uwari we wese bigisha, bakamuha ijya myambaro, bakamubwira bati wewe rero nibuza kutubera ikigirwamana, nibuza tubera Pere Noheli. Kandi yaje no kuvuga amayira barazibira, hanyuma bakamuha icubahiro. Henshi ugasanga nta n'inyoni ihita, no kuvuga n'abapolisi baraza bagacunga, igisagara cyose kiramuhimbaza, kandi n'amasoko aramuhimbaza, n'amashuri aramuhimbaza, kandi n'amasosiyete canke amashirahamwe, abantu bose barashaka guforoma bagategekanya uwo bita Pere Noheli akaza, maze ugasanga ibintu birakomeye. Rero mwene data, ndagira nkubwire yuko ubu byaragaragaye no kuvuga Noheli ntabwo yigeze yandikwa ngo tubisome muri Bibiliya, byagiye kuvuka nyuma, kandi ivyo byavyawe n'abapagani b'i Roma nibo babizanye. Hari aho usanga bazanye
ca giti bagashinga mu rusengero. Hari abandi usanga bafashe iminsi mikuru yo gutanga amakado no kwifurizaniza Noheli nziza, ugasanga babizanye kubikorera mu rusengero. Abandi ugasanga bariko baramena amacupa bahimbaza Noheli, bakabihimbariza kwa rutari kugira ngo bikunde bazimize n'abatoranijwe. Ariko mwene data ndagira nkubwire yuko Imana yongeye kuvuga ngo ivyo mukora muriko murayiratsa Imana, muriko murayiratsa. Ubwo n'ubuhemu, ubwo n'ukuhurumbira ubumaka, ni kuvuga Imana yarakengereye Abisirayeli kuko bagenda nk'ibimaka bahurumba, basa n'impumyi batagira iyo baja niyo bava. Mwene data ndagira nkubwire yuko iri jambo rije kuri wewe inyuma y'ibyo mumaze iminsi mukora murangiza mutunganya iminsi mikuru ya Noheli ni ya bonane. Iki ni gihe ciza cyo kugira ngo mwongere kumva mutekanye, mufise imitima. Noneho mwarangije musuzume murabe, murabe aho wazimiriye, murabe kutahimbaje Noheli, murabe kutahimbaje Père Noël, murabe kutazanye igisape ngo ucifotorezeko, murabe kutazanye igisape ngo ukizane mu nzu yawe, murabe kutarungitse amakarata yanditse ko Bikira Mariya urungika ivyete byo kuzimiza abandi. Mwirinde kwerekana Yesu wo muri filime iyo mugomvye kuvuga Yesu umwe yadupfiriye ku musaraba, umwe yazutse akaduga akaba avyagiye iburyo bw'Imana uno musi. Turazi ko yabayeho, ariko amafoto ariyo yose nayo bagize invente, nayo bafonze. None rero twe kuzimira, ndazi ko benshi twabizimiriyemo imyaka n'indi yaciyeho, ugasanga twemera uriya Yesu w'abantu bamaze kuduproporeza, w'abantu bo bifurije duho hamaze kuba amafoto atandukanye y'ivya Yesu. Ariko mwene data, urondere Yesu Kristo umwe yabambwe ku musaraba, urondere Yesu Kristo umwe yabayeho akamara imyaka 33 hanyuma akadupfira, hanyuma akazuka, hanyuma kiereka abigishwa iminsi 40, hanyuma Yesu akaduzwa mu ijuru. Murondere Yesu wa wundi yiyereka Yohana ari mu kizinga c'Ipatimo. Uwo Yesu ntabwo ari we wa wundi, kuko bijya bakora aramateatre aramafilime. Ivyo byaragiye bituzimiza, maze tukemera ko ujya ari we Yesu, ariko urya ni kigereranyo. Rero turondere Yesu ukuri, atari Yesu w'ikigereranyo. Turondere Yesu yabambwe ku musaraba, atari Yesu w'ikigereranyo. Mwene data, nawe urashobora gukina ifilime nka Yesu kisha mu kibanza ciwe, ariko mwirinde ko hagira umuntu wese aca agufata nkaho umenga nyene ni wewe Yesu, bagaca bakuzana bakagushinga mu rusengero, bagaca batangura kukunamira no gukora ku rumenyetso rw'umusaraba. Mwene data, wumve neza yuko ubwo ari ubuzimire. Ubwo n'ubuzimire ni guhurumbira ubumaka, ni kugenda nk'ibimaka. Ikimaka n'umuntu aba agenda hurumba atazi yaje, atazi nibiriko birabo vyari byo, agapfa kugenda hurumba maze akagenda nk'impumyi atazi yaje. Ni gihe ciza rero kugira ngo twongere kwikangura. Imana ikugirire neza. Tugiye kuzokomeza cane tuganira ibitari bikeya, na cane hari ibibazo byinshi abantu bagiye babaza bitandukanye. Byose ubu tugiye kugaruka ku rubuga, kandi tugiye kubandanya, kandi tuzokwishura twisunze ivyanditswe vyera, insobanuro ijambo ry'Imana, mu kwama tugavye tukama twiteguye mu kwinjira neza mu Kristo nyakuri, no kugira ngo twinjire mu kuri nyako ko muri Bibiliya, maze twame tugavye twiteguye, kuko atawuze umusi canke isaha. Mwene data, hari inyigisho zizimiza nyinshi, ariko n'igihe cawe nanje kugira ngo twikangure. Mwene data, tegura umutima wawe, tegura ubugingo bwawe, niwemere ijambo ry'Imana, maze wakira Umwami Yesu, Umwami n'umukiza wawe mu bugingo bwawe. Hanyuma twese twikangure, maze dukore ibikorwa nk'ivya mbere. Mwene data, dukore ibikorwa nk'ivya mbere, bivuze ngo dukore ibikorwa nka bimwe vy'intumwa. Intumwa ntizasenga Bikira Mariya, intumwa ntizasenga Noheli, intumwa ntizasenga igisape Noel, intumwa ntizasenga igiti gitotahaye, intumwa ntabwo zigeze zipfukamira abayari, intumwa ntabwo zigeze zigenda gumenera amacupa y'ibiyeri canke amacupa y'ikivyo byose y'izindi nzoga z'ubwoko bwose ngo bazimenagurire hariya kwa rutari muri rwa rusengero rwahera cane rw'i Yerusalemu. Muzi ko insengero dusengeramo ari ikimenyetso ca rwa rusengero rukuru rw'i Yerusalemu. Rero intumwa ntizagenda kumenagurira aya macupa bizihiza Noheli ku itarike 25 canke ku itarike 31 zabonane. Nuko ico gihe, kuko mwibuke ko iyi kalendriye dufise
atariyo intumwa zakorerako. Mwibuke ko ikarindiriye yagiye gushigwaho nyuma, kandi iyo karindiriye ikaba ariyo yaje kuzimiza. Arico gituma abantu benshi uno munsi tutazi ibintu uko biriko biragenda, kuko Bibiliya bayifashe bakayicurika. Usanga hari abantu benshi n'ubu bagihimbaza imisi mikuru y'amavuko, hageze kuri ya tariki ugasanga bariko bizihiza imisi mikuru, abandi bagahimbaza ngo Yesu yaravutse, kandi iyo tariki by'ukuri akaba atariyo Yesu yavukiyeko, ariko bayifashe ngo ko batayitubwiye, ko batatubwiye iyo tariki, ngo reka dupfe gufatira kuri iyi nyene, iyi ca kigirwamana c'izuba cavukiyeko, ngo reka bariyo dufatirako, ngo hanyuma tugwanishe, ngo hanyuma ubukristo ngo bugwane n'ubwa gipagani. Ariko byose byaciye biba urudobi, ubukristo n'igipagani byose bice biranywana. No kuvuga bya bigirwamana byose bya pagani bica birinjizwa mu mitima y'abantu. Nico gituma mwene data, suzuma wikangure maze ube maso, kandi Kristo arakumurikira agusobanurire aya majambo. Wewe warazimiye, wewe wazimijwe, wewe wahuvye, wewe haraho waragenze nabi muri iyi misi mikuru ya Noheli canke ya bonane, ndagira ngo nkwipfurize guca bugufi no gupfukama, usabe amaraso ya Yesu Kristo yongere kukuhagira. Ndagira ngo usabe uce bugufi, hanyuma dusenga Imana. Wera Mana y'ubushobozi, Data wa twese, Mwami w'abami, ndagushimiye ko ari ufise imbabazi zidashira. Ndagushimiye ko ngiye kuzana imbabazi ku muntu wese, ku mukristo wese yahuvye, yazimiye, yataye umurongo, atamenye inzira atoyi yariyo. Mwami, ndongeye kugusaba kugira ngo wongere kumugira imbabazi no kumweza, wongere kumugira ikigongwe Mwami, kuko benshi bazimijwe bakazimizwa n'amadini. Hari amadini yazanye inyigisho Mwami zazindi zimwe abanyakanani bari bazanye bagasuka mu Bisirayeli, Abisirayeli bagatangura guhuma amaso, ntibakibona, ntibakimenya ibiriko biraba, maze batangura gusenga ibigomana aho gusenga Imana yabakuye mu gihugu ca Egiputa. Mwami w'abami, natwe twari dukwiye gusenga Data waduhaye umwana wawe Yesu Kristo akadupfira ku musaraba i Kalvari Golgota kugira ngo ducungurwe. Twari dukwiye guhimbaza Yesu Kristo yabambwe ku musaraba. Twari dukwiye guhimbaza iby'imisi mikuru itagira ikimazi, ariko twari dukwiye guhimbaza Yesu wenyene, kuko ari we nyanduruko wo kwizera kandi ari we yadusozereye. Mwami yo cyubahiro, utugirire ikigongo, utugirire imbabazi, uduharire ibicumuro byacu n'ibigabitanye byacu n'ubutamenya bwacu n'ubupfu bwacu, maze utugire bazima. Mwami, wongere kudukangura kugira ngo ari we wese yikangure, wongere gukangura umwene Data ari we wese, maze yongere kwaka afurura ingabire yiwe yakira ubutumwa bwiza bw'ubwami buvugwe hose. Urakoze Mwami ko usutseho umwihagiro, ndagushimiye ko ari we wese umugiriye neza, ndagushimiye ko ngiye kutuhagisha amaraso yawe igiciro kinini, ndagushimiye ko ngiye kuhagira ubwoko bwawe ukabezesha amaraso yawe igiciro kinini watugiriye ku musaraba. Urakoze, ndabigushimiye, izina ryawe rishimagizwe. Urakoze, ubuntu bwawe n'amahoro ukomeze kubana n'umukristo uwo ari we wese uhereye none kugeza ibihe bidashira, mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'umukiza wacu. Amen. Ndasuye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, Umwami wacu. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi twongeye kugirirwa ubuntu kugira ngo dusangire amajambo y'Imana atubwira ukuntu tugomba guhora twamana ntaryo, tuganira amajambo y'Imana uko bukeye ko bwije. Kandi ikindi naco tugomba kumenya yuko ibihe byose byanditswe muri Bibiliya tugomba kubiganirako, na cane cane muri Bibiliya igitabo icyo ari cyo cyose kirarekuwe kugisoma
gusoma buri munsi uko bukeye. No munsi turi burabire hamwe uko tugomba gusoma ijambo ry'Imana, canke nibihe bice canke ibigabane byo muri Bibiliya umukristo yemerewe gusoma buri munsi, canke hariho ivyo yemerewe gusoma mu kwezi runaka. Mbega hoba hariho ivyo abakristo tubwirizwa gusoma mu kwezi kwa mbere, canke hoba hariho kalendriye canke agenda yo mu kwezi kwa kabiri, yo mu kwezi kwa gatatu, yo mu kwezi kwa kane, yo mu kwezi kwa gatanu, canke mu kwezi kwa gatandatu. Mbega hoba hariho agenda tugomba gusoma mu rushana, tugomba gusoma muci, tugomba gusoma ku mpeshi, tugomba gusoma ku gacikamvura canke ku gatasi. Ivyo byose reka tubirabire hamwe, cane cane ico tubona neza yuko muri Bibiliya ijambo ry'Imana iryo ari ryo ryose turemererwa kurisoma kuko n'umutsima w'ubugingo. Na cane cane nimba hari ico Imana yaguhaye uremerewe kuvuga ibijanye n'ivyivuka rya Yesu, ntugire ubwoba. Naho hoba muri vya bihe abantu benshi baca bibaza bati ni mu bihe vya Pasika, ariko uremerewe kuganira ibijanye n'ivyivuka rya Yesu Kristo. Nta bwoba ugomba kugira iyo uri kuravuga urasoma ivyivuka rya Yesu. No mu gihe kandi co mu kwezi kwa 12 canke mu kwezi kurangiza umwaka, ntutinye gusoma ibijanye n'urupfu rwa Yesu, ntutinye gusoma ibijanye no kugaruka kwa Yesu Kristo, ntutinye gusoma ibijanye no kuza kwa Mpwemu Yera. Rero iyi Bibiliya irimwo ibice vyose kandi tugomba kubisoma. Reka turabire hamwe uko abigishwa intumwa za Yesu Kristo uko zakora. Reka dusome amajambo y'Imana mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igihimba ca 4, maze dusome duhereye ku murongo wa 33. Haravuga ngo, kandi intumwa zashingira intahe ukuzuka k'Umwami Yesu ziri n'ubushobozi bwinshi, kandi ubuntu bw'Imana bwinshi buba kuri bo bose. Ayo majambo ariko aratwereka neza yuko abigishwa mu gushingira intahe Yesu ntibaraba ngo bari mu bihe vya Pasika. Buri munsi barashingira intahe Yesu, buri munsi baravuga ubutumwa, buri munsi baravuga ivy'Imana. Kandi cane cane ikintu bavuga cane, bakomeza kubwira abayuda babemeza yuko Yesu ari we mwami n'umukiza yadupfiriye ku musaraba. Barababwira bati turi vyabona vyo gushingira intahe, ivyo twabonye vyose n'ivyo twumvise. Nico catuma rero bakomeza gushingira intahe ivyo kuzuka kwa Yesu. No kuvuga igihe Umwami Yesu yariko arabambwa, abantu bose bari bahari, intumwa zose zari zihari, bumva arico kintu bokomeza bavuga. No kuvuga intumwa zumva arico kintu boguma bavuga bashingira intahe, kuko vy'ukuri vyari biteye ubwoba. Umaze kubona ingene Yesu yabambwe, umaze kubona ingene ivyo bamukoreye, ingene Yesu yashishaguwe, yatonaguwe, ingene Yesu yadupfiriye ku musaraba, no kuvuga vyari biteye ubwoba. Kandi abayuda nibo bamuciriye urubanza, baramwagiriza ibinyoma, bamwagiriza ibintu byinshi by'ibinyoma imbere ya Pilato. Rero intumwa igikorwa zakoze cari ico gushingira intahe ivyo zabonye, kandi babwira abayuda bati nimwego mwamwishe, mutegerezwa kwakira Umwami Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu, kugira ngo mwihane hanyuma mukizwe kandi muzogirirwa ubuntu mubabarirwe. Nico gituma rero ubutumwa bwiza tugomba kuvuga tutaravye ngo ni mu bihe vya Pasika, ni mu bihe vya Noheli, ibihe runaka. Reka dusome ayandi majambo abonekana hano mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa nyene igihimba ca 2, duhere ku murongo wa 46. Haravuga ngo, kandi imisi yose bashishikara kuja mu rusengero n'umutima uhuye, kandi wabo bamanyagura umutsima bakarya banezerewe n'imitima itagira akarohe, bahimbaza Imana, kandi nabo bashimwa n'abantu bose. Umwami Imana akabongera imisi yose abama barakizwa. Imisi yose bamanyagura imitsima, imisi yose baduga mu rusengero gusenga, imisi yose bamanyagura imitsima, imisi yose muribuka igikorwa cyo kumanyagura umutsima ni igikorwa kimwe Yesu yabwira abigishwa biwe ati, igihe yamanyagura umukati yarababwiye ngo murahora mukora mutya kugira ngo munyibuke, kugira ngo rube ugwibutso. Ntabwo ari kuvuga ngo ni rimwe mu mwaka hibambewe, ahubwo abigishwa bama barabikora, baraduga mu rusengero muhiri wabo bakamanyagura imitsima. Rero mwene data, shengero ry'Imana, tugomba kumenya yuko uko vyagiye bigabanganywa mu nyuma baravuye barahindura, ugasanga ngo ni rimwe mu mwaka tugomba gusoma yuko Yesu yapfuye ku musaraba, yuko Yesu yashinyaguriwe, ngo ni rimwe mu mwaka. Ariko muri Bibiliya uko tubona abigishwa babishingira intahe buri munsi. Ndazi hariho
mashengero utoshoka wigisha ivyo kubambwa mu bihe byo mu kwezi kwa 12 ntivyokunda, kuko barakubwira bati aho ntiharagira wihenze, mbere bo gushira mu mubonano bakagushira mu rukinja akakubaza bati uragenda usubire wige theology, kuko aho uri kurasoma siho, aho uri kuri ivyo kuravuga sivyo, warihenze. Benshi rero ni kuvuga uno munsi baramaze guca ukubiri n'ukuntu intumwa zashinga intahe, kuko intumwa zo zashinga intahe buri munsi zibwira abantu ivyo kuzuka kwa Yesu buri munsi, kandi bakamanyagura umutsima. Rero mwene data, nico gituma nagira ngo mbwira abantu bose, abantu baherutse guhimbaza ivy'imisi mikuru ya Noheli, nagira ngo mbabwire yuko kumbure ubu rero nk'umuntu yocaza akavuga ati rero nimuze dusome mu vyerekeranye n'ivy'ivuka rya Yesu, benshi bacamugira bati reka kudusubiza inyuma twaho twaraharenganye. Canke nk'umuntu yoca aza akababwira ati tuganire ku vy'amajambo y'ivyo kuza kwa Mpwemu Yera, bocamugira bati ntiharagera ukuza kwa Mpwemu Yera, kuzorinda kuza mu kwezi kwa runaka. Ariko ivyo ntabwo ari vyo. Tugomba gusoma Bibiliya, tugomba gusangira amajambo y'Imana n'umutsima w'ubugingo wa buri munsi. Bene data, muravye neza amajambo y'ivyanditswe mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, niho honyene tubonera ivyabaye Yesu Kristo adugijwe mu ijuru. Ntabwo tubona yuko bahavuye bagira ibindi bintu bakora, ariko cane cane ico tubona nuko buri munsi bashingira intahe ivyo kuzuka kwa Yesu. Rero nawe mwene data, haguruka ushingira intahe ivyo kuzuka kwa Yesu, haguruka wemangire Kristo, haguruka umuvugire, haguruka umwaturire, haguruka ntutinye, haguruka ni waronka ijambo ry'Imana ntutinye kurivuga ngo nuko ngo ari rya jambo ridahuye niko mu kwezi kwa gatatu canke mu kwa kane bidahuye n'ivya Pasika, abandi bati Pentekoti izoshika ku itariki runaka. Ni kuvuga iryo niryo jambo ry'Imana tugomba gusoma buri munsi, tugomba gusoma aho uzingure Bibiliya ukaronka ijambo ry'Imana rigufasha. Hasangire n'abandi, ntutinye, nturindire ngo kuzorindira kurivuga ari uko cagiye kigeze. Bene data, mwese musuzume murabe Bibiliya, murayizi, murayifise, aho muzobonera handitswe umunsi runaka tugomba gusomerako ivy'ivuka rya Yesu, ntaho muzoronka. Ivyo ni vyagiye kuba inyuma cane, n'intumwa zarapfuye bakabongera tugomba gusoma ivy'ivuka rya Yesu buri munsi, tukaraba ukuntu Yesu Kristo yavutse, akavuka bigoranye, akabura havukira, bakarinda kumuha umwanya mu ndaro mu bwato bw'inka. Yesu Kristo yahuye n'ibibazo bikomeye mu gihe c'ivuka ryiwe, kandi tukongera tukabona ingene Herode yashatse kumwica, yica abana b'imyaka 2 n'abatarayimara kugira ngo na Yesu Kristo apfemwo. Ariko ivyo ni ari n'amajambo akomeye cyane tugomba kwama turaba tugasoma buri munsi, tutagomba kugira ngo tubisome ari uko umwaka uheze. Birababaje, niyumvire nawe kugira ngo ayo majambo azorinde kuzohara asomwa ari uko umwaka uheze. Uko no gushaka kuzimanganya ubukristo, no gushaka kuzimanganya akanovera ka Bibiliya. Rero ivyo ni vyakozwe n'abanyamadini, abateologiye nibo babikoze, batangura gushinga uburimbi. Nico gituma amadini y'iki gihe yuzuye nk'uburimbi, amategeko y'abantu niyo bahaye ikibanza. Turavye kandi hariho ahantu henshi woshika, no kuvuga utoshobora gusoma ivyo kubambwa k'Umwami wacu Yesu Kristo hatari muri cage cyo mu kwezi kwa gatatu canke mu kwa kane ngo babwire muti ubu rero baramufashe, ubu rero bagira bagende kumutwara kwa Pilato, ngo utangure kuvuga ubu rero ati niyo daratanguye kuja kumugura, ati tariki zari zinizi, nuko ati umunsi munakiza wari Pasika. Muri ico gihe rero ukaba ariho bivuga. Hariho amashengera menshi uno munsi ari uko ameze, utohirahira ngo usome ijambo ry'ukubambwa, ijambo ry'imibabaro ya Kristo. Hamwe Yesaya yavuga ngo yaracuranguzwa yamara karendeka, ngo twawe nyinama bajanye mwibagiro, ngo ntiyakuye ku munwa. No kuvuga ngo imishishagu yiwe niyo dukiza, kandi ngo maziwe nizo duhesha amahoro. No kuvuga ajya amajambo uhirahiri ukayasoma. Hari ahantu henshi boca bavuga bati uwo ntazosubira kwigisha, no kuvuga uwo ntaramenya ivyo tugezemwo. Benshi rero barashinze uburimbi. Hariho amashengero no munsi utohirahira ngo wigishe vya Pentekoti mu bihe byo mu kwezi kwa 12, mu bihe Pasika itarabaho itaracaho nkuko babishinze. No kuvuga
utohirahira ngo uvuge ati umunsi wo kuza kwa mpwemu yera abantu batanguye kuvugishwa mu zindi ndimi, benshi batangura kubahuka gushinga intahe, no kuvuga na Petero arahaguruka aravuga, benshi baca bibaza ngo kuri bo baborewe, ariko bari buzuye mpwemu yera. Mpwemu yera rero amaze kuza ku muntu, umuntu aca atangura guhinduka, aca atangura kuvugishwa, aca atangura kwerekwa, aca atangura kwatura, aca atangura kumenera ibanga Satani, aca atangura gushinga intahe, aca atangura kwatura kemanga, aca atangura kuvuga ubutumwa, aca atangura kubwira abantu ibya Yesu. No kuvuga umaze kuzuzwa mpwemu yera ntarindira ngo nibihe runaka, aho mpwemu yera muhereye ijambo ni harivugira. Icerekana yuko amadini y'iki gihe yamaze kuzima, mpwemu yera yazimanganye. Uno munsi barakubwira batayo majambo ntiyaragera, barakubwira ati ibyo ntiturabishikamwo, ati ibyo bizoshika mu kwezi runaka, ibyo bizoshika mu mitarike runaka, banza urindire, ubu tugomba kubanza gutangura ibi, hanyuma ibi nivyahera tuzoheza rero tuje kuri ivyo bindi. Bene data, ayo ni ya majambo y'abayiroma. Iroma nibo bakoze ivyo, maze bamaze kubikora barabizana. None heraba n'amashengero nayo ya giprotestante uno munsi nayo yaramaze kugenda agwa muri uwo mutego. Ariko ndagira nkubwire wewe ukuri kose, nimba hari gisata ufise uyoboye canke ukora, ndagira nkubwire ngo ijambo ry'Imana rihora rizima, rihora rishasha uko bugiye ko bwije. No kuvuga genda uvuge, nturabire, kandi umenye neza yuko muri Bibiliya yose naho twayizingurura tukayimara, turabona neza yuko hari imisi mikuru tubona uno munsi ihimbazwa, ariko kera mu gihe c'intumwa iyo misi mikuru batari bayizi. Uyu munsi mukuru witwa Noheli ntabwo wigeze uvugwa, nta na hamwe wigeze wahimbaza muri Bibiliya. Intumwa zarenze zipfa, naho uzingurura ivyakozwe n'intumwa byose ukabimara, nta na hamwe wobironka. Hanyuma rero tuciye tuja kuri ibi vya Pasika, Yesu yavuga ati murazohora mukora mutya kugira ngo kibe icibutso canje. Yesu amaze kubivuga, muribuka yuko yayivuze ataracikana. Hanyuma Yesu Kristo amaze gucikana, amaze kuzuka mu bapfuye, mwibuke yuko yaciye yiyereka abigishwa babiri bari mu nzira ija Emausi. Hanyuma Yesu amaze kujana nabo buhwibiriye, atangura kumanyagura umutsima arawubaha. Yesu yaramaze kuzuka, mbere wari uwo musi nyene, umusi Yesu yazutse yaciye atangura kumanyagura umutsima arawubaha. Hanyuma amaze kumenya ko ari we Yesu Kristo arazimangana. Ikindi gihe Yesu Kristo yari yeretse abigishwa ku ruzi rwitwa Tiberiya, hanyuma asanga barushe, asanga ntibaragira ico bafata mu kuroba. Hanyuma arabwira ati nimurobe. Bamaze kuroba, Petero araroba, amaze kuroba haza ifi nyinshi cane, ifi zishika 155. Hanyuma Yesu Kristo aca abagaburira umutsima arabubaha, maze abaha n'ifi. Basi rero ikindi naco tumaze kubona hano muri aya majambo nuko intumwa buri munsi iwabo zama ziramanyagura umutsima. Ico ni igikorwa cerekana ca cibutso canke rwagwibutso Yesu Kristo yabwira abigishwa biwe ati murahora mukora mutya kugira ngo kibe icibutso canje. Rero mwene data, ibikorwa vyo kumanyagura umutsima, ibikorwa vy'ubwibutso Yesu Kristo yasavye abigishwa ko bahora babikora kugira ngo bamwibuke umwanya wari wose. Igihe cyacu cyose usoma Bibiliya uba uri kuribuka Imana. Igihe cyose ujamo wibuka ibyo Yesu yavuze, umanyagura umukate, uba uri kuribuka Umwami Yesu. Ntibivuze ngo ni rimwe mu mwaka, ntibivuze ngo ni wa munsi wo kubambwa kwiwe canke wo munsi wo gupfa kwiwe, ariko Yesu Kristo duhora tumwibuka. Tugomba guhora tumwibuka, tugomba guhora twibuka imibabaro yiwe uko bukiye ko bwije, kugira ngo Yesu Kristo akomeze agume ari mushasha mu bugingo bwacu. Yesu ni muzima, Yesu ni mushasha. Rero mwene data, nimwikangure, nimuze twikangure, dusome Bibiliya. Aho uzinguriye Bibiliya hasome. Ni wasanga uzinguriye Bibiliya ugasanga ni mwivuka rya Yesu, soma mwivuka rya Yesu, kandi aho nyene Imana izahagufashiriza. Ni wasanga ari mu gihe cyo kubambwa ku Mwami wacu Yesu Kristo, uzosoma aho nyene, ntuzugire ngo waguye hatariho canke wihenze, urahasoma kuko naho nyene mwe mu Imana abagomba yuko hagufasha uwo munsi. Ni wasanga uguye kuvyerekeranye n'igitabo kivuga ibyo kuza kwa Umwami yera ku munsi wa Pentekote, urasoma ibyo kuko navyo ni ijambo ry'Imana kandi ribafasha kandi rirubaka. Bene data, nimuze rero ibyo tubikore, kandi tubikorane umwete n'ubwira, kandi Umwami Yesu Kristo azotugirira neza. Imana idufashe. Kuri wewe umaze iminsi, haciye iminsi mikuru imaze igihiba, ariko ubu noneho ni igihe cyo kumenya yuko ivyivuka rya Yesu rero ahubwo harageze ko tubiraba, harageze
harageze ko tuvyinjiramo rero, harageze ko twinjira mu bindi bintu byo kusobanukirwa ingene ivy'ivuka rya Yesu rimeze. No kuvuga si kuvuga ngo duce tupfunga Bibiliya ngo ntizosubira kuraba ivy'ivuka rya Yesu, ahubwo ni igihe ciza ahubwo cyo gukomeza kuvyiga no kubisobanukirwa. Ivya Pasika, ivy'urupfu rwa Yesu, ivy'ukuza kwa Mpwemu Yera, bijya bihe byose tubisome kandi bidufashe bene data. Nuko rero kuri wewe rero woba warumaze igihe waribagiye ivyo, ndagira ngo ufatanye nanje hanyuma dusenga Imana kugira ngo mwishengero haba amahinduka, kugira ngo ivya bindi byose abiroma bari barazanye bakazimanganya bagashaka kufuta, ndagira ngo uno munsi habeho kunagura, maze habe kunaguka, byongere gusubira nk'uko byari biri mu gihe c'intumwa. Imana iguhezagire. Reka dusenga Imana kubw'aya majambo y'Imana. Imana itugirire neza. Wera uhoraho Mana uvyagiye mu ijuru, ndongeye kugushimira, ndagukengurukiye cyane, ndatanze amashimwe, ndagushimiye Mwami ko ari wowe uzana umunaguro. Mwami wacu Yesu Kristo, intumwa yawe Petero yaravuze ngo nuko rero mwihane muhindukire, ngo ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo ibihe byo guhembuka bibone ingene biza bivuye mu nyonga z'Umwami Imana, kugira ngo nayo zibarungikire umwana wayo yera Yesu, kugira ngo azane umunaguro. Mwami ndakwinginze kugira ngo uzane umunaguro muri ibi bihe Mwami, umunaguro Mwami. Benshi tubona yuko Mwami Yesu Kristo habayeho gusinzira, habayeho kugaduka, habaye umwumo. Ndasaba kugira ngo habeho umunaguro, kugira ngo yamvura y'agatasi yongere kuza, mbere n'iy'urushana yongere kuza mu izina rya Yesu, kugira ngo ishengero ryongere kunaguka, ishengero ry'Imana ryongere kuvugutirwa, ishengero ry'Imana ryongere kwezwa, Mpwemu Yera yongere kuza mu ishengero. Hariho amashengero yazibiye, Mpwemu Yera yarazibiwe, abandi barazibiye ingabire za Mpwemu, ingabire za Mpwemu Yera zarazibiwe. Ndasabye kugira ngo ingabire za Mpwemu Yera zifurugwe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami w'icubahiro, maze wongere kuba Umwami n'umukiza mu mashengero atandukanye, wongere kuba Umwami n'umukiza mu bakristo buno munsi basubiye inyuma. Mwami Yesu, ubahe kunaguka, ubahe guhembuka, ubahe gukizwa neza, ubahe kwinjira mu maraso ya Yesu Kristo, ubahe koga mu maraso ya Yesu Kristo, ubahe kuronka ubugingo busha, ubahe gutungana mu izina rya Yesu Kristo. Ongera gutanga umunaguro, ndakwinginze kugira ngo Mpwemu Yera wongere gufurugwa. Benshi bafurura ingabire zabo, kuko benshi batwawe n'amateoloji zarabatwaye, abateoloji yarabatwaye, benshi barazimiye. Ndakwinginze kugira ngo Mana yo mu ijuru bongere kuyoborwa na Mpwemu Yera, aho kuyoborwa na teoloji, ahubwo bayoborwa na Mpwemu Yera. Bongere kugaruka mu ishengero, kuko baramwimuye, baramwirukanye, ntibagishaka ko Mpwemu Yera akora. Ariko ndasabye ngo Mpwemu Yera yongere gukora mu ishengero mu izina rya Yesu, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo iby'ibihe n'iminsi ntimurinda kubyandikirwa, ngo kuko ubwanyu ngo muzi neza yuko umunsi w'Umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mu ijoro. Nico gituma rero Mwami Yesu Kristo, iby'ibihe sibyo byobuza abantu gusoma amajambo yawe. Ndakwinginze Mwami, uduhumura amaso kugira ngo twongere kubona no gutahura ibyanditswe byera. Urakoze, ndagushimiye ko bamaze gufashwa no guhezagirwa no guhingurwa, kugira ngo bongere Mwami wacu Yesu Kristo kuzuwa Mpwemu Yera. Mwami niwongere guhabwa Mpwemu Yera, maze bahumekerwe ko Mpwemu Yera. Nimwakire Mpwemu Yera mu izina rya Yesu. Mpwemu Yera yongere kubazako, maze mutangure kuvugishwa, mutangure guhabwa ubushobozi, muzohabwa ubushobozi. Mpwemu Yera niyabazako, muzobyabona byo kumushingira intahe i Yerusalemu n'i Yudaya ndetse n'i Samariya ndetse no kugeza ku mpera y'isi. Nuko rero nimwakire Mpwemu Yera. Urakoze Mpwemu Yera, manuka Mpwemu Yera, manuka mu mitima yacu, maze imitima yacu ikire, twongere kuzuzwa ubushobozi bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami w'abami, ndabigushimiye Imana ihoraho. Urakoze kutugirira neza, urakoze kongera kugendagendera ishengero ryawe ryo muri iki gihe. Urakoze mu bishimirwa mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen.